amahoro meza. Iki ni igisomwa ca 38 muri 39 cyo muri ca gitabo citwa JEWE NAHISEMWO gukurikira YESU KRISTO. Muriko muratwumviriza nkemu yera abane namwe. Gutera intege abadebukiwe. Reka twifashishe iki kiganiro c'uwitwa mu Kristo na byizigiro bari ku munsi ugira gatatu baboshwe. Aho uwarabacunze yitwa Nyawihebuza yabahanura ko bopfuma biyahura uko yama abasanga indani mu gasho akabakubita gose akanababwira ko batakivuye mu maboko yiwe. Hama izo mbohe zirabazanya ziti, mbe dukore ibyo yatugiriye inama canke tubireke? Mu Kristo ati, dukora iki ga mwene data? Mbona yuko kubaho benuku kurutwa no kutabaho. Kubwanje biranyobeye. Sinzi yuko iciza ari uko twokomeza kubaho tumerewe gutya canke ko twopfuma dupfa tukavaho. Jewe mu mutima wanje mpisemwo gupfuma niyahuza umugozi bindutira kubaho nkuko Yobu yavuze. Mbere kuba mumva kuzonduhura kuruta kuguma muri aka kazu. Byizigiro ati, mbona yuko tuzigirijwe koko, nande nohitamo gupfa hako twoguma kumera gutya. Ariko hinge tubanze twibaze, kuko nyene ico gihugu tujamwo yaravuze ati, ntukice. Ico cagezwe ko kitubuza kwica uwundi, none ntikirushiriza kutubuza kwiyica? Uwishe uwundi aba yishe umubiri wiwe gusa, ariko uwiyishe aba yicanye umubiri n'ubugingo. Kandi ga mwene data, ko uvuze ko kuba mumva kuzokuruhura kuruta aha hantu, mbega wibagiye Gehinomu aho abicanyi bazoja? Urazi ko atamwicanyi yogira ubugingo budashira? Kandi twibuke yuko Nyawihebuza adashobora gukora ikintu cose nk'uko agomba, kuko numvise ko hariho n'abandi bamucitse. Kumbure Imana rurema yomuteza indwara agapfa, canke kumbure yomwibagiza kugara umuryango, canke yosubira kumuteza intandara ikamwubika imbere yacu akaraba. Kandi vyongeye kumera gutyo, namaramaje yuko noca nshira ubwoba nkagerageza kwiruka nkamukira. Nakare nabaye gito ko ntabigerageje kare, ariko reka twihangane gatoya ngo kumbure igihe coshika tugakira. Mugabo twoye kwiyahura tugahindurwa abicanyi nuko twiyishe. Uko niko Byizigiro yaremesheje mugenzi we mu Kristo. Iyi nkuru nayikuye mu gitabo citwa Voyage du Pèlerin cyanditswe na John Bunyan. Mwene data, birashoboka ko woba uriko uca mu bihe bigoye nka bene ibi bya mu Kristo na Byizigiro, canke wanashaka biruta ivyo. Satani ntakubeshe ngo wiyake ubuzima, kuko uwiyishe aba yishe kandi ntabiharirwa, kuko atakaryo asubira kubona ko kwihana. Ariko niwizera Imana, kuko irashoboye kugukiza ikagusohora muri ivyo bihe. Jewe narabiciyemo, kandi si rimwe kandi si kabiri, ariko nabonye Imana incira icanzo, yaca inzira ahatagira inzira, ntiyigeze ibura uko ibigenza. Igihe cose nihebuye byahezwe no kugira ibyizigiro. Ibyizigiro navyo ubironswa no kwibuka ubushobozi bw'Imana, ukizera udakekeranya ko ishoboye kugutabara. Ico nico iba idushakako. Gutyo
nayo igakoresha ubuhanga bwayo kugeza igutabaye. Uhoraho aguserukeko mu marusho yawe yose. Amen. Hamwe woba wifuza ico gitabo cose mu bwoko bwa PDF canke mu majwi, mwotwandikira kuri WhatsApp yacu akamenyetso ko guteranya 257 71 39 41 76. Umwami Yesu abahe amahoro n'umunezero aho muherereye hose. Amen.